ikintu kiva inyuma kikinjira mu muntu icyo ntigishobora kumuhumanya. Icyo bikoze cyo mutera indwara nkeya agazikira nibisanzwe, kuko ngo givizaho cinjirana naho kigira gute naho gisohokera bikaba birarangiye. Aravuga ngo ariko ikiva mu muntu nicyo gishobora kumuhumanya. Imana dufashe cyane. Haleluya. Bwana sifiwe. Ababwira ngo kubera ngo kiba kivuye mu mutima w'umuntu. Mu mutima w'umuntu rero ibihumanya biriyo. Yesu agira urutonde arurambika imbere yaho. Ngo amara aravuga ati abari n'amatwi yo kumva nimwumve. Aravuga ngo mu mutima w'umuntu niyo hava ishari. Mureke ndababwira, kaminuza ya nyuma wiga ugacika umurozi wa kweri kweri ni kaminuza y'ishari. Iyo umaze kuronka degree mw'ishari uba winjiye mu rwego rw'abarozi. Nimba hari ikintu kibi cyonona umubano gitesha umuntu umunezero kigatuma anikwegera umuvumo uva ku Mana ni ukuganzwa n'ishari. Abanyeshari muhari rero mwigumye, kuko Yesu yavuze ngo mwene abo barahumanya. Mu mitima ngo niho haba ivyiyumviro bibi. Abantu b'ivyiyumviro bibi Bibiliya yatubwiye ngo nitwasanga naho bakoraniye ntituje kwicarana nabo. Satani abiba mu bantu inzankana taho zifatiye, akagomba kwereka abantu ibintu byoteranya umuntu n'uwundi. Yubaka ibihome hagati y'abantu bavukana bakundana bapfana ikintu gikomeye cyane. Satani akamwereka ko uwo muntu ari mubi, kandi wamuraba ububi bwiwe ukabubona cyangwa ukabubura. Iyo ububuze rero nta gusada kuri pression y'ikinyoma, uhagarara mu ruhande gukuri. Yesu ntiyigeze agira abafana benshi wapi, ariko yaraza ati icyo nkora kimwe gusa ninamara kugishikako bose bazoba baje. Hari utakumva uyu munsi kubera ruwunda mu matwi amubwira ibindi, ariko ni wabandanya ukora ugashika kuri yansinzi n'icyo uri kurarondera, n'umwe atakumva uyu munsi azohindukira avuga ati ndi uwawe. Rero twirinde gucika intege mu rugendo turimwo, n'urugendo rutoroshe. Duhura n'ibigeragezo, ibihuhusi, imipfunda n'ibindi, ariko icyo Imana gusaba ni kimwe: shikama. Shikama, ushira amanga. Imana ishimwe cyane. Dufise ibyo twabonye. Nabonye abantu bavuga ibihugu byabo neza, kandi iyo neza bavuga uyiravye atayigaragarayo, ariko bahindukira bahakubuza kuvuga ineza y'Iwanyu. Wanayivuga bahagutazira amazina y'ibindi bintu kugira ngo barabe ko wocika intege ubihebe. Noneho ikinyoma cigarura urubuga cyonyene timuhebe. Ukuri n'ikinyoma bizokwama bihanganye, ariko amakuru twarayamenye. Insinzi izohabwa, ibendera y'insinzi izomanikwa n'ukuri. Haleluya. Bwana sifiwe. Twasoma ijambo muri Zakariya igice cya 3. Satani yababajwe n'ibikorwa bya Yosuwa, biramubabaza kuko umunyakibi ntakunda ibyiza. Yosuwa yari umurongozi mukuru, agakora ibintu bikababaza Satani. Umuhisi mukuru w'igihugu cya Tanzania yitwa Magufuli niwe yigeze kuvuga ngo niwakora ikintu ukabona abanse bawe bagukomeye amashi, uca ubanza ugihagarika urabaho wakosheje, hazoba ari ahantu wakosheje. Aho kandi murakumva. Imana ishimwe cyane. Yavuze ngo ugakora ikintu ukumva abansi bakomye amashi, banza uhagarike urabe aho wakosheje. Ariko ngo ni wakora ukumva bari imyoshe baridoza, ngo ujue kwamba umewatwanga kabisa. Ariko ni wakora ibintu
ukumva abansi bawe barakwidogeye, ukumva abansi bawe barimyoje, ukumva abansi bawe barataka bacafuza ibintu n'ibindi, umenye ngo uri mu nzira y'ukuri gumuhonda ho nyene. Satani ngo ababazwa na Yosuwa, uburongozi bwa Yosuwa buramubabaza, ngo aragenda aricara akora dosi. Mumenye ngo yakoze dosi, ngo arayitunganya neza y'ibirego bihimbano. Imana ishimwe cyane yuko umurementaniza ibyo adakora n'ibyo atiyumvira byose. Akora idose ku buryo avuga ati iki kinyoma iki ingene ndagishonye neza, n'Imana iri mu ijuru nkaja kumurega ibi bintu, Imana iravyemera. Satani ngo aragenda atabuze convocation mu ijuru ku mumarayika w'Uhoraho. Yosuwa bamutumako, twasomye ijambo ry'Imana ngo marayika w'Uhoraho niho yarari, ngo na Yosuwa iburyo, ngo na Satani ahagaze hehe ibubamfu. Satani ngo aramurega, aramucafuza bikomeye, ngo ku buryo ishusho yiwe yaboneka yuko umenga acafuye ngira no ku mpuzu yambaye. Ngo marayika w'Uhoraho aramwumviriza, birangira Satani yaje kurega, ahubwo ari wafatiwe ibihano. Kuko yatubwiye ati Satani Uhoraho aguhane, kuko uyu wazanye kurega mu ijuru turamuzi, ni gishirira cokowe mu muriro. Haleluya! Ariko umuntu atagusumbya gusenga yo kurega ku Mana gute? Satani aramaramara atahana ibihano Yosuwa, ngo mu ijuru marayika abangwa, ahubwo ngo ni mu mwami ku wundi mwambaro w'icubahiro. Haleluya! Amanukana ikanzu ivuye muri garderobe yo mu ijuru. Nukuvuga bivuga ngo ahubwo yongega ubundi bubasha, aravuga ngo kenyera ugenda ubandanye ubwanze, ariko wirinde Satani mubi.